bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima ni mama nyishu. Shalom, shalom, shalom. Ari umuntu yavuze ngo je ndakunda ijambo, numva ntanguye kunezerwa, ntanguye gutwenga, ntaranakubwira ijambo ndakuzaniye uyu munsi, ariko numva ndanezerewe Imana. Ibyakozwe n'intumwa 9:31 gushika kuri 35, indazi y'amajambo ivuga ngo Petero akiza Ayineya. Ngo nuko ishengero ryose ryari hose i Yudaya n'i Galilaya n'i Samariya rigira amahoro rirahangama, kandi rigenda ryubaha umwami Yesu, rihagarikiwe na mpwemu yera riragwira. Nuko Petero agendagenda hose, amanuka no kubera baba i Luda. Asangayo umuntu yitwa Ayineya, yari amaze imyaka 8 avunda mu buriri, kuko yari yaramugaye. Petero aramubwira ati, Ayineya, Yesu Kristo aragukijije. Vyuka wizingire ikirago. Aca avyuka ako kanya. Ababa i Luda n'i Saroni bose bamubonye bahindukirira umwami Yesu. Ico nkundira umwami. Nico nkundira umwami. Numva ndabuze nuko ndamuvuga muri kano kanya, ariko numva umutima wanje wongiye kukumvuga neza. Ayineya ngo yari amaze imyaka 8 yaravundiye mu buriri. Ayineya ngo yari yaramugaye. Ayineya uyu atumye ntekereza cyane. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki? Mw'ijuru no mw'isi ntibasiba kwama baruririmba, kandi ukwikunda wa mwana wayo ni kwinkunda ntabibereye. Narumwa siho mugararizi mazima Yesu wambambirwe, mubuyakirishije amaraso, ziyuko nanje ndimwo, zohora ndiri mbugo rukundo, ndagwamamaze hose. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki? Mw'ijuru no mw'isi ntibasiba kwama baruririmba, ngo naho ibiyaga vyocika wino, w'ijuru rikaba impapuro, ng'ivyatsi vyose bakabigira amakaramu y'abanditsi, ab'isi bose bakandikako ivy'urukundo rwayo. Nibo biheza n'ivyo kwigwako, wino niyo yoshira. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki? Mw'ijuru no mw'isi ntibasiba kwama baruririmba. Haleluya. Muranyihanganira.
hari igihe nyine bishika nkasanga nagiye kure. Amarira wumva agomba gukoroka ntabwo ari amarira y'umubabaro, ariko ni amarira y'ibyishimo, ni amarira y'ishimwe, ni amarira y'ukongera kubwira Imana ngo warakoze. Abantu batarwara, abantu batazi ukuntu uyu mubiri ujyana, uyu mubiri urajyana bene data, ntabwo ushobora kumva iki kintu. Ariko Yesu ni umunyempuhwe, Yesu ni umunyembabazi. Ayineya uyu ngo yari amaze imyaka 8. Sha uza wihenda ugwara umwaka umwe tukuvaho, turakuraba indwi ya mbere tukakwitwararika, bagushira muri reanimation twese tukakwitwararika, noneho rero bakakujyana muri medicine interne tugasigara twakumenyereye. Ukazasigara ubura n'umuntu ukamubaza ngo mbega nakantarava, mama nyishu ntarava mu bitaro. Abantu bakakurambirwa. Ibaze rero Ayineya aragwara imyaka 8 ngo yari yaravundiye mu buriri, yari yaramugaye. Kandi abantu nitwo barengana. Ubuzima turimwo tucambaye umubiri turi kwisi, turakenera gushaka, turakenera kuja kurondera ico turya, turakenera kurondera minervare y'abana. Urabona nibyo biturimo. Turakenera kwa nuko niko ubuzima bumeze. Narasomye akantu umuntu arandika aravuga ngo ayo masomo y'ubuzima nta kolege, ishuri ry'ubuzima ugiga wenyene. Oya nuvuga ngo urumva ngo musingo siniga ngo mama nyishu ngo yize ngo azonyereka. Nta n'abatrisha babamo, kubera uburi wenyene mwishure na professeur wawe aribwo buzima bwawe, bukakwiza neza, bukagukaranga bien, bukagushira ku ikarayi neza, bukaguhindukiza gushikaho uzofata iforoma Imana ishaka, gushikaho uzofata irangi Imana ishaka. Kuko abantu muteka iyo uri kurakaranga inyama ntabwo ari kubwira ngo nafashe amavuta yafashe, ukayikaranga kugeza wowe aho ugomba, ubundi ukayisukamo amazi. Imyaka 8 ku buriri ugwaye. Yesu we, nongeye kwibuka urukundo rwawe, nongeye kwibuka ko we ntabwo turambirwa, nongeye kwibuka ngo yari yavunze bene data niko ijambo ryambwiye. Nongeye kwibuka urukundo rw'Imana, niyo mpamvu naruririmbye. Imana igusanga mu bugwayi butagira izina, abaganga bananiwe bagusezerera, inshuti n'abagenzi bakurushe, niyo bakubonye bagasigara bagusoma mwizo ngwa. Ariko Yesu akaza muri bwa buntu bwiwe, muri gwa rukundo. Bantu b'Imana turiko turiga ku majambo, kandi nukuri ndahamya ngo niwizere wowe uri kurakurikirana no majambo, Yesu ari bukugirire neza. Twaheruka kumva ngo yamenye Natanayeli, aramubwira ngo uri hariya ngo musi ya kijya giti cy'umusukoni ngo nari nakubonye. Natanayeli ngo wamenyeshejwe niki? Narababwiye nti ahantu hose uburi, mu kibazo cyose uburimo, peu importe situation urimo, Yesu arakubona. Aramubona aramubwira ati wemejwe nuko mubwiye ko nakubonye, uzobona n'ibisomo. Mu nyuma twagiye gusanga Yesu wacu adakunda akajagari, ngo araza mu ngoro aho bariko baragira akaguriro, ngo arabisanzaza byose abihindira hanze. Ndakubwira ngo nshuti mukunda, fasha kwizera, hari ikintu Yesu ari budukorere, ari budusanzariza ibintu bitameze neza, ibintu bitakagomba kuba mu buzima bwacu, ibintu bidakwiye kuba mu buzima bwacu, arabisanzaza. None uyu munsi dusanze ngo yarasanze Ayineya ku gisegure, ahamaze imyaka 8 yaravunze. Nta birebire, ntiyamubwiye byinshi, ntiyamubwiye ngo niwizera. Kubw'urukundo rwiwe, kubw'ubuntu n'imbabazi, asanga birakwiye kwa mukiza. Ntaho twabonye ngo baraganiriye, ntaho twabonye ngo Ayineya yaramubwiye ngo mwami nkiza, ahubwo ngo Petero wo bagendanaga ngo yeregera amubwira ngo Ayineya we, Ayineya uri kunyumva, Ayineya uri kuvugana nanje nkuko nanje ndiko ndavyumva. Yesu arabigomvye aragukijije. Petero ngo aramubwira ngo zingikira gucawe wigende. Haleluya. Kambashingire naye gatoye. Nabaye mu bugwayi butandukanye, nagiye mbona ikiganza ca Yesu kinkora ko mu bugwayi, tellement que naho nurarandagira intege nke gute, ndabizi neza ko Yesu akiza.
pe icyo rero naho satani yozana nabi we niki ntabwo yomvangira ndabizi neza ko Yesu akiza jewe sinajya mu mihango nk'uko abandi bakobwa bagenda mu mihango narafata nko mu mwaka nkajyayo kabiri kuva nk'ibibona narashobora kuva iminsi 40 ikarenga biba ubugwayi bwanje ndavyakira harya abandi bagera ku kwezi ko bogenda je nagira ibimenyetso biteye ubwoba wumva ngo biteye ubwoba hama urumva kuva nk'ibibona niko vyagenze sinabasha kwivuza ariko hagiye kugera ndabona nanje uburyo bwo kwivuza Yesu ndavyibutse ni hama ndagenda kwivuza nari umukobwa akiri muto gutonda ku muginekologe nkasanga abamama murazi mu mico y'abarundi n'abarundi kazi ntabwo abakobwa bakiri bato bajya bagenda kugisha ama consultation et pourtant tuba dukwiye kuyakoresha nkagira umusonga w'ingene ntonze mu bamama ndi umukobwa wa 20 ans muganga wanje aramvura aragerageza aranshira ku miti akishira ku miti bikaza ariko aragera igihe arambwira ati turashobora guprovoka ibitari sinzi ingene no bivuga mu kirundi yambwiye ati turashobora guprovoka stérilité primaire kandi atayari hari kubera tugumye kuri iyi miti ariko buri gihe yajya mbaza akabazo akambaza ngo none n'ubu nturarongokwa ngo basi turondera umwana kubera ko kurondera umwana birashoboka kandi kenshi hari igihe bica biba inyisho ugacukira ibaze n'ubu sindarongokwa nkamubwira ntoya akambwira ngo okay ngo nta kibazo ngo reka turindire muganga wanje mbere umumarayika yaramfashije mu rugendo yabaye sinzi rero bivuka akambwira ngo uri umukobwa mwiza akambwira ngo nukuri aho hanze haruzuye abagabo uzorongoka ntiyashatse kumenya birebire ntiyambaza birebire vyaherera ngaho ndavyibuka ko umunsi umwe nigeze kubimubwira kandi ko ndafite na pe kuko niba hari ikintu nakuze ntinya kandi sinashaka kuzovyara umwana atagira papa kandi none bisavye Imana uvyumve neza muri bwa buguruguru bwanje bwose bumwe nababwira muri bya biganiro Yesu yari yarandinze yarankingiye ico kintu nicigeze nukuri ndamushimye bose rero aramucokoza ndamubwira nti none ntihavyara uri mariye gusa ndashobora kurondera umwana muganga wanje ahantu hari Imana imuha umugisha arashavura arambwira ngo ntibishoboka kubera iki mwana mwiza nkawe umukobwa nkawe uracari muto si tu fais ça moi je ne vais pas t'aider ari enerva nyene cyanda twenga ariko uvyumve yambereye mu marayika rero iyo tuvuga ngo umubiri uraryana iyo tuvuga ngo hari ibintu hari ubugwayi ayineye mu myaka 8 cyera bigendanye imyaka irenga 8 nje nipfuza kuba nk'abandi nje nipfuza kuba umukobwa nk'abandi ariko igihe kimwe igihe kigeze maze guhura na Yesu nkamwemerera nkabimwereka nkamubwira ndananiwe nkamubwira ndarushe nkamubwira ntabara kandi nkumva ndamwizeye nkumva bishoboka nari ngeze kuri stade muganga yari yandikiye umuti arambwira ngo aha nta uhari n'imiburiburi uzogire commande urabe ko mu Rwanda woronka arambwira ukuntu nogira commande tugiye mu Rwanda nta wari uhari uwo muti ndavyibuka ko hari umugenzi wanje ari mu Bubiligi ndamubwira uyu muti twawuronka gute dushaka kwiga uburyo twawuronka turi muri iyo processus nyene yo kuburondera kwico genda vyibuka no mu Bubiligi nta wari uhari bari bamubwiye ngo bagira batugirire commande
nibwo nahora na Yesu akankorako. Nibutse imiti nari narafashe, nibutse ingene harageze igihe udufaranga twose ndonse ngura imiti, ariko Yesu ankorako. Yesu ankora akangirira neza, bya bintu abikuraho, nanje nkaja nja mu mihango nk'abandi, kandi ya misi 40 ayikuraho, nanje nkagira basindwe. Ndamushima. Ubu iyo bitevye vyofuma biteba ukwezi, ariko ntivyoteba amezi 3. Yesu yarangiriye neza. Ndi umunyavyaha, ndi umuntu mubi, atari uko nakoze, ariko kubwo urukundo rwiwe araza nkorako, araza nanje antera iteka. Ico ni kimwe. No kubwira vyinshi cane. Abanzi baretse ko jewe nambaye amarori igihe kinini ya gose, ariko ndamaze imyaka 10 Yesu yarankuye amarori biremera. Rero bisaba kwizera. Nkunda kubwira abantu ngo mu bugwayi birasaba ko wizera. Naho twogusengera gute, wowe utizera, utamwemereye, utamwemera, utumva ko ari cyo yo kukorera, ntacyo bimaze. Ariko biragusaba kwizera. Sinzi impamvu ndagushingiye intahe. Ubundi ari intahe dora dushinga ahantu hamwe hamwe, ahandi tugaceceka tukirenganira. Ariko ndumva hari umuntu ariko arumva rino jambo, akeneye ko tumubwira ngo Yesu arabikunze, Yesu aravyemeye. Ryangije urwaye butandukanye, ndakubwiye ubwo gusa. Ariko mve ngo yagiye arankiza. Yesu yampaye itiro, je sinasinze. Yesu yamvuye umugongo. Ubu ukuri ndashima Imana, kubera ko siko vyari biri. Hari ibintu rero Yesu akora mu buntu bwiwe, mu rukundo rwiwe rutangaje, rimwe rwagutse cane, atari uko tubimerita, oya, ariko ari bwa buntu n'urukundo rwiwe. Ngo Petero araza abwira Ayineya, twisubire kwa Ayineya, ariko nako nawe ugatwara. Wowe unyumvise nawe ugatwara. Ni wowe ufise umuntu agwaye, umwumvishe, mushingira intahe, kubera ko intahe si zacu. Yesu adukorera ibitangaza ngo dushinge intahe zireme abariko baraca mu bihe bigoye. Nukuri jewe yo ndavyibutse. Petero ngo araza abwira Ayineya ngo zinga ibirago vyawe wigende, Yesu yagukijije. Nawe ndagomba kubwira ngo subiza Satani ubwo bugwayi bwiwe, areke kukongorera. Ntiwumvise se ko ari imyaka 8? Je sitakubwiye ko yaruta 8. Ibaze kuva nkija mu mihango, basi dufata kuva ku myaka 12, ariko nagiye gukira nakwije 50. Wumva imyaka nari ndabigendana, kandi wumva ngo byari bikomeye. Hari ukuntu byari bimeze biteye ubwoba, namana imisonga, namana ntavyo womenye. Ariko naco bitwaye n'imyaka bimaze, naco bitwaye n'abaganga bagusezereye, naco bitwaye n'abakubwiye ngo ntibikunda, naco bitwaye n'abakubwiye ngo iyo ngo rugwaye sikira, nikira ntibishoboka. Ariko nje kubwira ngo siyo kukwica, ahubwo no kugira ngo Umwami Imana ahabwe icubahiro muri wewe, no kugira ngo Umwami Imana ashimagizwe kubw'iyo ngwara yaje ku buzima bwawe. Oya ndiko ndakubwira ngo iyo situation urimwo, ubona umenga urayirambiyemo, ubona umenga urayimazemo igihe, ariko Yesu ntabwo byamunaniye, kandi suko bimunaniye, ni igihe gusa umwemerere. Ariko jewe ndumva hari umuntu agiye gukira, umuntu agiye kwizera ijambo, umuntu agiye kwizera ko Umwami Imana ari umwami, ko ukuyakirije Ayineya atavyinshi atabirebire. Mwibuke wow yampumye ngo yavuru ganze utwondo mu mati ngo ayisiga ku maso, ubundi ngo irahumuka. Mwibuke wa mwami ngo bamubwiye ngo genda woge ngo mu ruzisiro wa mu icurondwi, atangura kwidoga ngo wabo hari inzozi nyinshi. Inzira z'Imana zisombe igihumbi, ntabwo wowe wazimenya, kandi uwo Yesu atora n'ubugeri bukoresha kugira ngo agutabare, wowe ntabwo wabimenya. Biragusaba gusa ngo umwizere, maze urabingene uko kwizera kwawe kukuvyarira ubuzima. Shalom, shalom, shalom.